Shalom bene data turabakiriye kuri My Family Ninkuru TV turabipfurije ibihe vyiza muri Kristo Yesu nizere ko mukomeje kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Turanezerewe rero kandi tunezejwe n'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu munsi Imana iratwemere ko twongera guca hano kugira ngo twongere tuganire mbahaye kaze rero mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Munyanazareti. Imana wo mw'ijuru nikomeze kubahezagira. Muti uje kutuganiriza kuki kuri uyu munsi? Nzanye ubutumwa bwiza canke ijambo ry'Imana rikubwira ngo senga kuko gusenga ari intwaro ikomeye gusumba ibindi bitwaro vyose tubona muri iyi si. Amen. Senga kuko gusenga ari intwaro ikomeye gusumba ibindi bitwaro vyose twumva canke twabonye muri iyi si, mw'izina rya Yesu Kristo. Mbahaye ikaze rero. Mbere yuko soma ijambo ry'Imana mbanze ndabinginge mukore sabone kuri telefone ziri mu Gifaransa, ariko kubo ziri mu Congereza muza gusanga handitse subscribe, hanyuma mukore kuri subscribe, hanyuma mukore no ukazogera kugira ngo dushizeko video muzobone mubona ikimenyetso kibabwira ko hari video twashizeko, hanyuma muduterere ivyiyumviro muri commentaire kuko navyo biri mu bidufasha kugira ngo dukomeze kubona ko hariho abariko baradushigikira, kandi mukomeze no gusharinga canke gutanga aya mavideo kugira ngo ubutumwa bubashe gushikira abandi mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nabahezagira. Imana ishimwe. Rero ndabakiriye mw'ijambo ry'Imana. Reka dusome amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma. Igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, ngiye gusoma amajambo aboneka mu gice ca 20 mpere ku murongo wa mbere ndaza kugeza kuri uriya murongo wa 6. Igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Hari umutwe w'amajambo uravuga ngo Uhoraho aha Yehoshafati intsinzi kubamuteye. Umurongo wa mbere avuga ngo hanyuma y'ivyo abanyamowabu n'abamori hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamugwanye, maze haza imburi zibarira Yehoshafati zituratewe haje ziti uratewe. Haje ingabo nyinshi z'isinzi zivuye i Siriya hakurya y'ikiyaga, kandi ubuzigezi ihasasoni Tamari ariho Enigedi. Yehoshafati agira ubwoba, aca agira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Bayuda hose. Kane haravuga ngo maze Abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare, nuko bava mu bisagara vyose vy'i Buyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Gatanu havuga ngo maze Yehoshafati ahagarara mw'ikoraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'Uhoraho ahanganye n'urugo urusha. Gatandatu haravuga ngo arasenga atewe Uhoraho Mana y'abasogokuruza, none si wewe Mana yo mw'ijuru, kandi si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi, bituma atawo guhagarara imbere. Imana yo mw'ijuru nihabwe icubahiro. N'ayo majambo y'Imana tugiye kuganirako kuri uyu mugoroba. Yesu wacu ahimbazwe. Nje kukubwira ngo senga kuko gusenga ari intwaro iruta ibindi birwanisho vyose tubonesha amaso canke wigeze kumva bibaho. Imana idufashe cyane. Iyo dusomye Bibiliya tubona abagabo batahuye gusenga icarico. Usomye amajambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo muri kiriya gice ca 26 tuhabona
uyu mwami w'abami yitwa Yesu Kristo yazamutse umusozi gusenga ari kumwe n'abigishwa be. Amen. Bageze ngo ku musozi, ngo Yesu ngo yegera imbere nk'aho ubasha gutera ibuye, arafukama arasenga. Amaze gusenga hamwe yasiga babigishwa bo bariyicarira, bicarira ngaho. Ariko ngo aragaruka arabegera, agarutsa aheje gusanga ngo ntimurushe mubana amaso nanje. Imana idufashe cyane. Yesu arababwira ngo nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Yesu ngo arasubirayo arasenga. Agarutse ngo asanga bariryamiye noneho, avuga ati yemwe bagabo nimusenge, nimusenge kugira ntimuje mu mosha mabi. Imana idufashe cyane. Reka tugaruke ku ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Amajambo y'Imana dusomye atubwiye kuri uyu mwami yitwa Yehoshafati yaratewe n'izi ngabo zari zivuye muri Siriya. Imana idufashe cyane. Amenya amakuru ko hari ingabo zimwatatse canke zimuteye kandi zegereje kuhagera, bamubwira naho zigeze. Amaze kuvyumva agira ubwoba. Imana idufashe cyane. Uyu munsi ubuhinga bwarateye imbere, bavyita ngo n'ubutasi. Igihugu giza gutera ikindi, amakuru yaramaze kumenyekana, baramaze gutegura ingabo, baramaze kuzitegura, bagategura ibirwanisho bikomakomeye kugira ngo baze bahangane n'ico gihugu kigomba gutera ico kindi gihugu. Ariko aha n'uyu mwami suko atarafise ingabo, suko ingabo atarazifise, suko atarafise ibirwanisho, suko atarafise abasoda bazi kurwana, suko atarafise ibigwanisho canke ibikoho vya rutura binini binini, ariko yaramenye neza ko ivyo bigwanisho canke abo basirikare bazi kurwana ataco boshobora mu gihe Imana itagize gute. Reka nsubire inyuma gato mvuge kuri iyi nkuru yitwa Dawidi, igihe yaramenye ko umugabo yitwa Goliyati ariko aracokora ubwoko bw'Imana nzima ishobora byose. Imana idufashe. Reka sinje kure cyane, ariko ngere aha hantu Dawidi yageze ariko aravugana na Goliyati bahuriye ku rugamba. Goliyati yari karamubwira ngo uje kungwanya witwaje inkoni nkaho wibaza ngo ndimbwa. Imana idufashe cyane. Ariko Dawidi aha ikintu yavuze ni ikintu gitangaje. Yavuze ngo nje kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho Imana data, nje kukugwanya muri iryo zina, mw'izina ry'Imana. Sinje kugwanya iyi nkoni n'ubwibona ntacyo yoshobora, nje kugwanya mw'izina ry'Imana. Imana idufashe. Dawidi aramenya ngo ndabizi neza Imana niyo yabanye nanje muri rya shamba inyuma y'intama za papa za data, ikamfasha nkabasha guhangara za dubu n'intambwe. N'uyu munsi rero nawe nta utandukane n'izo dubu n'intambwe zaza gusahura imyagazi ya data, nawe nta utane n'izo dubu. Mu yandi majambo bisa nkaho usa n'izo dubu. Ya Mana yo yabana nanje muri rya shamba n'ubu nigiye kuhaboneka ahangaha. Amen. Imana idufashe. Aha rero uyu mwami Yehoshafati aravuga ngo jewe twe n'ingabo zanje ntacyo dushoboye, reka dutumeko abantu dusenge. Bibiliya yavuze ngo acashinga umunsi wo kwisonzesha kugira ngo basabe Imana ibatabare ibagwanirire. Ngo baca baragira gute? Bashinga umunsi wo gusenga. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yehoshafati acumva ivyagira ubwoba, ariko nubwo yagize ubwoba ngo yaciye agira umwete wo kurondera Imana, kuko yarazi ko ari ibishoboye, yarazi ko ari ishoboye kugwana iyo ntambara. Ngo acagira umwete wo kurondera Uhoraho. Imana ishimwe. Mwene data, wewe vyakunaniye gusenga, vyakunaniye gusenga, nta n'umusirikare n'umwe ufise, nta na bistoro ufise utunze ikurarira, vyakunaniye gusenga. Muga Yehoshafati yarafise ingabo ibihumbi n'ibikoho binini binini, yarasenze kugira ngo asabe Imana imutabare. Muga wewe uyu munsi uri kuranka gusenga. Amen. Mugabo reka ndakubwire, Satani n'abadayimoni badutera muri munsi. Mwene data, nimba bikunaniye gusenga, umenye ko Satani n'abadayimoni bo badasinziriye, baraje kugaba kw'ibitero
kandi ivyo bitero ntushobora kwihangara mu gihe udahamagaye Imana ngo ikube hafi, ntushobora kubihangara mu gihe utabwiye Imana ngo igutabare. Ico kubera ciza rero nuko usenga kugira ngo Imana ikomeze kukurinda. Uyu munsi abantu banone vyabananiye gusenga, vyatonaniye gusenga umengo n'ibibazo, gusenga umengo ni ibintu bivunanye bigoye, ariko umunyamahirwe n'uriko arasenga. Imana idufashe cyane, umunyamahirwe n'uriko arasenga. Mu kanya reka mvuga aka kantu, nabonye amakuru ariko avuga ku gihugu ca Irani carashe ibisasu mu bihugu bimwe na bimwe harimo n'igihugu ca Dubai, cavuze ngo cihoye igihugu ca Isirayeli kubera ko ivyo bihugu bimwe na bimwe birimo ingabo za Amerika, kandi Isirayeli ikaba yunze ubumwe na Amerika, hanyuma Irani gacirasa muri ivyo bihugu. Ndabizi abantu benshi bariko baravyumva, ninkuru ziko ziravuga ko hari ibisasu vya Irani vyaguye mu bihugu bimwe na bimwe vy'Abarabu, kandi na Irani n'ibihugu vy'Abarabu. Mugabe ikizwi nuko uyu Irani yarashe muri ivyo bihugu bimwe na bimwe vy'Abarabu, nuko azi ko bunze ubucuti na Amerika. Imana idufashe. Ivyo rero iyo tuvyumva, iyo tubirabira mu mubiri twege, ntitugomba kubirabira mu mwuka, kuko twege hari ibindi bitugwaye. Nubwo ivyo tuvyumva, izo muhazi z'intambara tukavyumva, ariko reka ndakubwire inshuti yanje mwereja, ndiko ndavuga aya majambo y'Imana. Uyu munsi ni itariki 28, ni itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Mugabe ibi bintu biriko biraba vy'intambara hirya no hino, ntugire ngo ntibizahugira, utuvyumva biri kure. Mugabo buri wese, buri munyagihugu wese uko vyogenda kose bimugira kwingaruka mbi, kuko izi ntambara twumva hirya no hino. Ntugire ngo mu buryo bw'umubiri tubasha kuvyumva ko hari ibihugu bikomakomeye, ariko usomye Bibiliya, izi ntambara n'amateka yo kuva kera, uhereye kera kuri ba sogokuruza. Mugo uyu munsi abantu twananiwe gusenga no kubwira Imana ngo Mana turinde, uturindire ubugingo nk'uko umuririmbyi yabivuze. Ariko jewe nje kugutumirira ngo senga, kuko gusenga niyo ntwaro ikomeye ibasha kukurinda canke iruta izindi ntwaro zose zihari muri iyi si. Imana idufashe cyane. Amen. Yoshafati ngo acagira umwete wo gusenga, agira umwete wo kurondera Uhoraho. Mwene data, nje kuvuga ngo gira umwete wo kurondera Uhoraho, gira umwete wo gusenga, gira umwete wo kwiyegereza Imana, kuko ibihe ni bibi, ibihe bibi biratwegereje. Yesu araje kandi aje gutora ishengero. Mwene data, senga usaba Imana imbabazi, usaba Imana ibe muri wewe. Senga usaba Imana kugira mpwemu yera akomeze kukuganiriza ingene ukwiye kugenda, ingene ukwiye kwitwara, ingene ukwiye kwifata muri ibi bihe tugenda tunyuramwo bitoroshe. Bidusaba kugira gute? Gusenga. Nimba utariko urasenga, biragukomereye. Muriyi vyarivyo ngo birakomeye ku muntu adasenga, birakomeye. Rero ndakwinginze muntu w'Imana, senga. Gusenga birababaza, biranagoye, biranaryana. Abenshi barabihevye ngo vyabateye amayestoma, ariko reka ndakubwire, hagupfa mu mwuka wopfa mu mubiri. Hagupfa mu mwuka wogwara estoma, aha vyumva abanyamwuka gusa canke abantu basenze. Ubasha gutinya kugwara estoma, mwuka azosha iteka ryose. Ndakwifurije gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Yesu akomeze kubahezagira. Shalom, shalom.